namwe abasaserdoti, namwe banyakubahwa bashingamateka, namwe bakenguzamateka muri ngaha. Ndabonamwo umushingamateka muri kano karere ka Afurika y'ubuseruko, Honorable Nkurunziza warongoye umugabo adasigana Iprona, banyakubahwa ndongozi z'igihugu musanzwe muvuka muri diyoseze ya Muyinga. Ndabonamo nyakubahwa musitanteri w'ikomine ya Muyinga, banyakubahwa barongoye umugambi w'ubutegetsi, aba ku rwego rw'intara, komine, imicegace ndetse reka namwe banyakubahwa mwese hano mwese abasaserdoti bihebeye Imana, abakristu ba diyoseze ya Muyinga, nitugire amahoro ya Kristo. Rero ndagomba ndabashyize kuri ijambo ngomba kubabwira. Jewe ni intumwa ya nyenicubahiro mu gihugu cacu c'Uburundi, General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri uno munsi rero akaba hari iteka ry'uko noza kuserukira muri bino birori, ndetse nkamushikiriza na rino jambo riteguwe. Nagomba ko nobasaba nkaribasomera uko ryanditse, maze mugaca murifata nka nkama kuko ririmwo impanuro nyinshi. Tubanje gushimira rero Imana yadukoranije ngaha tuvuye mu mihingo yose y'igihugu, tugahurira mu ntara nziza ya Buhumuza. Mukabona ko bamwe baje gushigikira ababo no gushimira Imana kuri vyiza, abandi nabo batubwiye yuko abaje ngahe Mwakiro batabaje gufina, bati ni kure muga nta namwe haba kure, kuko ni kure papapa uvuye ukajayo, aho umutima ushaka hama ari hagufiya y'umutima. Neza cane rwose. Rero tubakeje rero bose abo bashoboye gushika ngaha bino birori vyiza. Ufashe kano kanya kugira ngo dushime kandi ubutumire, dushimire n'ingene tubashimire n'ingene mwatwakiriye n'igishika n'ugweze. Ngire ko kandi nkeze cane cane nyakubahwa musenyeri mukuru, musenyeri wa diyoseze ya Muyinga, hamwe n'abamufasha bose n'abasaserdoti bahejeje kuronka iryo banga rishasha, haba ku rwego rw'ubupatiri canke diyakona canke ku zindi nzego. Ico ni igikorwa ciza cane rwose gihambaye, kigamije guha igihugu cacu c'Uburundi indongozi z'imitima zibibereye. Igihugu c'Uburundi cane cubakiye ku Mana, murabizi, kandi abarundi bemera Imana imwe budende, nyene twitanye n'ubushobozi bwose. Murazi ko mu Kirundi Imana tuyita rugira vyose, tukayita gutanga vyose, kuko itanga ibibondo, igatanga ikabungabunga n'imirima ndetse n'ibitungwa bigatotana. Nivyo gushima rero ko uno munsi igihugu cungutse indongozi, cungutse abasuku babera urumuri rumurikira umutima y'abemera, bababere maze akarorero keza n'icitegererezo ku bandi, maze bababere abigisha
n'abahanuzi beza, cyane cyane kuba bituye bose, ndetse n'abatazoba baje kubitura baje babegera babashikire iryo jambo ry'Imana ryukiza imitima, ntihagire n'umwe ritoshikira. Turabakeje na cyane cyane no ku mpanuro nyinshi twumvise mu misa zashikijwe na nyakubahwa Musenyeri, yabibukije ati aha rero ijambo muzokwigisha si iryo mu gahanga kanyu, ngiki gitabo rivamo Bibiliya, ati muyisome muyitegere, nimuyitegera muheze muvyigishe, mweje kuvyigisha muvyemere mwebwe nyene d'abord, kandi muce mubigendera mu gutanga akarorero keza. Urumva n'ubutumwa buhambaye cyane rwose twagomba kubabwira ko twese rero ko ari umurimo turaba wo kubafata mu mugongo kugira ngo ntihagire uwo tsitaza iyo mikangara y'Imana. Uruhara rw'abihebeye Imana mu gihugu cacu yere ntiduhengeshanya kubishikiriza iminsi yose mu nyigisho ziba zitangwa na nyen'icubahiro Salum. Mu rugendo turimo rwo kubaka igihugu ciza gitekanye, cigaba kongera kikigaburira, umurundi wese ategerezwa guterera agacumu k'ubumwe kuri uwo mushinge dusangiye, akabikora n'umutima ubikunze, yumva ko ari igikorwa ciwe bwite, yumva ko ari iteka kuba umurundi, kandi igihugu ciwe atawundi azogikunda canke ngo acubake mu gishingo ciwe. Aha rero twokebura ntitugafashe abadusamaza canke abasambura igihugu cacu c'Uburundi canke bavyifuza, kuko no mu Kirundi baratanga umugani, umwana w'indero ntagenda areshangishwa, naho yoba yabuze akacaga kandi mu rugo ntaco agenda yavuze induru kw'ibarabara ngo nayawusa ntabamugaburire, ashobora kwirengagiza agasanga biri kuzika imuhira agaheza agafungura. Ntihagire rero abarundi bogwa mu mitego ya misi yose tubona kenshi bakunda ahantu kugwamwo, aho usanga ko bafasha ba kavantara kuza gutwica imigenzo myiza canke kudusamburira ingendo tuba turimwo yo guteza imbere Uburundi n'abarundi. Aho rero twagomba turakeze nyakubahwa Musenyeri nyene ku n'ijambo ya Shimikiro, ngira ngo ku rwego rwa diyoseze, sinzi ko ndaryanditse neza. Musenyeri mwatubwiye yuko mu bumwe bwa Kristu twijukire iterambere rirama, ryuzuye kandi rirama. Ico cumvwa n'umwumva ko cacibwa c'igihugu. Komera amashi Musenyeri. Mu gihugu twashize imbere iterambere rirama kandi kuri bose, kandi atari basigaye inyuma, turi mu bumwe, atari ubusigano canke guhendana, mugabo bivuye ku rukundo. Dukorera hamwe tugasanga ibikorwa, tugasangira n'umwimbu, ivyo bizozoheza bikaduteza imbere. Murumva rero ni vyiza cane rwose ko
ekereziya y'iminsi yose boca iraja imbere mu guheza tukaja turaja inama muri ivyo vyose bashobora guteza imbere igihugu n'abanyagihugu. Ivyanditswe vyeranda bitubwira ko Imana ihezagira ibikorwa vy'amaboko yacu aha mu Burundi, n'abasokuru kandi baramaze bati Imana ntiha uwicaye. Twumva ko rero ibikorwa vyamye biri mu bihesha iteka Umurundi. Nta muntu yoshobora kuza kwigisha ijambo ry'Imana adashira imbere ibikorwa, kuko boca bicwa na kigoyi nabo nta n'iryo bokumva, nta n'ico ryoba ribamariye ritaza kubateza n'imbere. Nibatera imbere mu bikorwa vy'umubiri n'ubuntu, ariko no ku mutima baheze batere imbere no bigenda neza, bigenda bifatanye, kuko n'umuntu mbere yatura abantu uko dufise iki mu mutwe mugana cane cane umutima Imana yaturemanye, umutima udutandukanya n'ibikoko, kuko dushobora kwicara tukaganira tuvugana ivy'urukundo n'abandi twari duhuza vyiza. Ndongozi, twatewe iteka rero ryo gusangira runo rubanza, dutahure kandi dufate nkama ico tuzokubaka mu buzima bwabo turongoye nico kizorama. Abarundi kandi baciye umugani bati imbuto itewe n'imera. Tukabira rero umutima wo gukunda igihugu cacu, uwo mutima w'igihugu cacu uteza ugakura ugakwira amakomine n'intara n'amayosezi yose y'igihugu cacu c'Uburundi. Umutima wo gukunda abantu, umutima wo gukunda ibikorwa, umutima wo gukorera hamwe, umutima wo gutunganiriza bose ata nkunzi, umutima wo kubungabunga itunga rusangi, umutima wo gushigikirana nta nkeka n'ivyo tuzobona bisasagaye mu bene muntu. Ndongozi z'imitima, mwebwe inyego z'umukama, tubasaba ko mwodushigikira muri iyo nzira, nkako abakristu babazeyemwo vyinshi, kuko babiteze ko muzobabera abarongozi b'imitima mu kwemera, mukagira ko mukababera n'abigisha b'impinduka nziza, abigisha mu kuremesha amahoro n'ubumwe mu kibano, ndetse mukaba n'imboneza mu kwihatira mu bikorwa vy'iterambere. Ko rero twatahuye ko turi kuri iyi si, tukaba turi mu murima w'Imana, kugira ngo tuwutunganye neza, dushire hamwe inguvu, tudugirize hamwe rero ikivi atawikeka uwundi. Aha twagomba tuhagaruke, ni bwamwe turako turavuga yuko tuza kuja hamwe, tugakorera hamwe, tukimburira hamwe, tukaja dusangira ibikorwa, tugasangira kandi n'umwimbu. Aho niho tuzoshobora gushika kuri ivyo vyose twifuza vyiza. Turashima kandi intererano y'amashengero, cane cane isengero Katolika, mu kubaka igihugu mu bisata bitandukanye, ibisata vy'indero, ibisata biraba amagara y'abantu, iterambere ridakumira, ndetse no mu bindi bisata bitandukanye vy'igihugu. Aho twobashimira cane rwose, tubasaba ko mubandanya kuwo murindi, ndetse binashobotse mukawongereza. Tubona kandi ko hirya no hino mu gihugu indero mu rwaruka araho yagira atituka, hari naho inyigisho zatangwa kera zafasha mu gutoza inzira nziza abakiri bato. Muribuka ko twategekwa iminsi yose na naryo
kwama twubahiriza amabwizwa y'Imana, kubaha abavyeyi no n'abaturuta bose ndetse n'abo dusumba, tukubahiriza kandi ivyaremwe vyose, kwitaho aboro n'indi migenzo myiza. Abantu bubu sinzi ko bacavyibuka cane, batwiza yuko ija kwica umuserebanyi kuko twosanga tugize ingwani muhira, ikazira yuko tugenza umugongo kuko twobura ba papa mugabo ko badukingira amasanganya uja zibuza akarishwa bakaja bavyibuka navyo nyene kuja bavyigisha. Kubahiriza rero ivyaremwe vyose no kwitaho aboro numva vyari ibintu biteye igomwe cane, tutirengagiza kandi imfuvyi n'abapfakazi, gusuhuza abarwayi n'ibindi bose. Izo nyigisho zakomeza ubumwe, zikubaka umuryango w'abemera, zigatuma kandi n'ikibano gitekana, abenegihugu bose bakabasha gukorera hamwe maze bakabona ibibateza imbere, bagateza imbere n'igihugu. Izo nyigisho rero zosubizwa akanovera zamanye. Je namye ndavye kuva twiga amashuri mato mato n'amashuri yisumbuye, aho twaba twumva tugira tuti abakonfida, umuntu akabondera umukonfida wiwe. Ate muri Eklezia Katolika mu maseminari ngira ngo bikiriho, namye ndabona ryahaye umuntu asaba kwibuka bavuze ngo ni parrain de mariage canke parrain y'umwana wo kubatisimu. Baba parrain wo ku mashuri sinzi wakibaho, akamufasha akamubwira ati kibondo wowe wahawe kurasamara igenzo kunuku nuku, hanyuma ukosora ushimwe uvana aha wakushije ukosore, ariko n'igikoko ukosora bizogenda neza. Izo nyigisho zo kwegeranya imitima ni ukuri tugeze tuzisubireko. Hirya no hino turabona kandi utwidogo tuteye duke twa Eklezia Katolika iriko irakora mu gushigikira igisata c'indero. Turabateye intege, mubandanye murugwiza amashure na cane cane mbere n'aya kaminuza, mbere n'akanovera k'inyigisho zitangwa mu mashuri akurikira abihebeye Imana, ninasubirizwa kuko hejuru y'inyigisho z'ubuhinga abiga bararonswa n'inyigisho z'inyifato ibereye n'ubuntu. Rero nyakubahwa Musenyeri Janama niho ndabivuga, mbega ngo twosoja turondera tukafatikanya ukaja marondera ngene bishobotse ngo dufashe kurondera amashuri meza y'akanovera nk'amwe ya kera, bavuga bati lycée Notre Dame canke collège Notre Dame canke du Saint-Esprit canke za ING canke n'izindi za Don Bosco etc. Akanovera nka bene karya tugakumbuye, tukababona imisore n'inkumi ihagaze neza injira muri za kaminuza, ahantu ubona ko koko bafise nivo n'igihagararo mu buntu, ubona ko kibereye, bijya vyari biryoshe. Ariko rero ko tumwi 2026 tugenda nyakukwiza niko tuje turatera imbere na kaminuza zoboneka. Bene kubera iki twumva za universite zaje zwita n'ahandi mukaturondera Université Catholique du Burundi, ibyo twibaza ko naco nyene gishoboka. Nukuri abo bari vision ndera contribution nziza n'akaroro keza mu gihugu cacu c'Uburundi. Bungere rero b'Eklezia Katolika ubisa ukamo twarumviza amakuru n'abasaserdoti mwese mwumve ko ako kamo kabaraba, cyo kumwe n'abandi bose bari ngaha, kuko iciyumviro kiva
mu mvugo kigaheza kikaja mu ngiro biciye muri planification. Iyo twumva yuko tubishize mu ngiro kizogira akamaro igihugu cacu c'u Burundi. Abarundi rero twarihejeje icubahiro kuko ubu tumaze gutegera neza yuko wa mugera w'amacakubiri wari waratumugaje ukatwononera igihugu cacu c'u Burundi. Mwebwe muri Ekereziya Gatolika mwabaye rurangiranwa kugira ngo mubandanye musanasana imitima yagiye iratanatana hanahana. Mubona rero ko ubu tugeze ku yindi ntambwe, tugeze ata muntu yoza kusubira kwiyumvira kudusubiza inyuma kw'iyo ntambwe, maze ishaka ry'uno munsi kikaba mu gutsimbataza amahoro n'umutekano, maze tugeza tukaronka umwanya wo guca dushira imbere ibikorwa by'iterambere, inyubako rusange, amagara y'abantu, isuku n'isukura, mbere n'ibindi. Aha rero twagomba tubabwire yuko mu nteguro ya leta hari ibikorwa byinshi byakorwa au niveau central, ugiye kuca birakorwa mu makomine no mu maprovinsi yanyu, byaduze ibyo twita decentralisation. Nk'ibarabara ripfa ngaho rigashari hariya kw'ikaburimbi, ntitworindira yuko ofisi de route yo muri Bujumbura kuza kuyikora, bwa provinsi na komine bakaja inama n'amahera leta izoyabaha bageza bakarikora kandi igakorwa neza. Twibaza ko ari ingendo ubu turiko turagira ikiyaca imbere. Ico turiko rero turaharanira muri iyi myaka ni ukwikukira vy'ukuri mu ntwaro no mu butunzi, mu mvugo no mu ngiro, maze tukihesha agaciro mu makungu nk'abarundi n'Uburundi. Uno munsi tumaze imyaka irenga iminsi mike duhimbaje imyaka 64 yo kwikukira k'Uburundi, ariko nk'uko mwavyumvise hari vyinshi tukibuze, ariko intambwe turiko ni nziza. Twizera yuko kandi tuzoma dutera imbere kugira ngo imvugo irajana n'ingiro, hama imvugo zitabera abarundi ko nabwiye mu kanya tuvyo turazishira ku ruhande. Nitube kandi inderetsi zirekera abanyamahanga, kuko benshi bafatikanye n'abanyamahanga baza twonona batazi ko bafasha umukero. Kubera inyigisho mbi twagiye turaronka, hari harabaye ukwihenda kwinshi muri kahise, aho umuntu wasanga yibagira igitangurira ikindi mu bitegerezwa kumuranga. Imbere yo kuba abakristu twibuke ko tubanza kuba abantu, kandi imbere yo kuba bihebeye Imana twame twirukana ntaryo yuko turi Abarundi. Dutegerezwa rero kwama turi kuwo murindi wo gusanasana igihugu cacu c'u Burundi no guharanira